Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Ruhuma umwaka ni 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Rusansuma yerekanye abakozi barenga 1400 bo mu bushikiranganji bw'indero bahembwa badatonda ku kazi. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga amenyesha ko basanze abakozi bangana n'554 bo mu bushikiranganji bw'indero bahembwa badakora, hakaba ari nyuma yaho hakozwe rusansuma yakozwe n'abahinga batumweko n'ubushikiranganji bwa mbere. Abo rero imishahara yabo ikaba yamaze guhagarikwa. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi igisirikare c'u Burundi cemeje ko hari abasirikare bacu benshi ku mupaka buhana n'u Rwanda. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe kwivuna abansi yemeje amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku rubibe u Burundi buhana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda na cane cane mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Alain Tribert Mutabazi akaba avuga ko igisirikare citeguriye kwivuna igitero cose cozanana mu Rwanda igihugu kibanyi, mu gihe yariko yerekana ivyaranguwe mu gice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga 2023 ushira umwaka w'2024. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yibukije ko imbibe u Burundi buhana n'u Rwanda zicungerewe cane inyuma yo kugara mu ntango z'ukwezi kwa Nzero. Vyinshi navyo kuri ino nkuru nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo ishirahamwe Orikome riragabisha ko umwanya n'umwanya amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora kuduga akonona ibintu vyinshi. Ishirahamwe Orikome ryiyemeje kurwanya abarya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta, riragabisha abanyagihugu bo mu makaritiye yegereye ikiyaga Tanganyika ku mwanya n'umwanya amazi y'ico kiyaga ashobora kubatera kandi akonona ibintu vyinshi. Ishirahamwe Orikome ryabishikirije mu kiganiro ryahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu w'ino ndwi turiko turasozera. Ano makuru ku buryo buramvuye nayo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ubushikiranganji bw'indero bwakoze rusansuma. Iyo rusansuma ikaba yarerekanye ko abakozi barenga 1400 bo mu bushikiranganji bw'indero nyene bahembwa badatonda ku kazi. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga amenyesha ko basanze abakozi bangana n'554 bo mu bushikiranganji bw'indero bahembwa badatonda, akaba ari nyuma yaho hakozwe rusansuma yakozwe n'abahinga batumweko n'ubushikiranganji bwa mbere. Abo rero imishahara yabo ikaba yamaze guhagarikwa. Umushikiranganji w'abakozi akaba agira ati: tuboneyeho kumenyesha abenegihugu muri rusangi n'abakozi ba leta na cane cane abakorera mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ko muri rusansuma rwakozwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bufashijwemwo n'abahinga bashizweho n'ibiro vy'ubushikiranganji bwa mbere, rwashize ahabona abakozi bashika 1504 bakekwa ko batari ku kazi. Muri abo abagera ku 1405 nibo bahembwa biciye mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Twasanze abakozi 296 imishahara yabo yari yamaze guhagarikwa ku mvo zitandukanye. Nico gituma abakozi bashika 1019 basigaye kuri urwo rutonde rw'abakekwa ko bahembwa batari ku kazi, twabahagarikiye imishahara yabo muri uku kwezi kwa mbere. Ngayo nguko rero. Nayo kandi igisirikare c'u Burundi cemeje ko hari abasirikare bacu benshi ku mupaka buhana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe kwivuna abansi yemeje amakuru atangwa n'abanyagihugu ku rubibe u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda na cane cane mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi. Alain Tribert Mutabazi akaba avuga ko igisirikare citeguriye kwivuna igitero cose cozanana mu Rwanda igihugu kibanyi.
mu gihe yariko yerekana ivyaranguwe mu gice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Hareth Tribert Mutabazi yibukije ko imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda zicungerewe cane inyuma yo kuzugara mu ntango z'ukwezi kwa Nzero. Mumbajije nimba twoba dufise amakuru y'uko hashobora kuba igitero kivuye mu Rwanda mu gihe imbibe zugaye. Mu bisanzwe igisirikare kirazi ukuntu citunganya kikanarangura akazi kaco, kugwiza abasirikare baco canke ibikoresho ku mbibe mbona ko ari ibisanzwe. Uko akaba ariko yishuye ikibazo gisa n'icamugoye c'umumenyeshamakuru yari yaje mu kiganiro i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi bw'Uburundi. Mutabazi umusivile yarashimagije ibikorwa vy'abasirikare barungitswe ku bwinshi ku rubibe Uburundi buhana n'u Rwanda mu Cibitoke haciye i Ngozi na Kayanza mu buraruko bushira uburengero. Tugomba kubahumuriza tunabemerera ko igisirikare c'Uburundi gikora igikorwa ciza muri iyi minsi iheze kuri izo mbibe, kandi ko dukorana neza n'abanyagihugu, abajejwe intwaro n'ubutungane. Uko akaba ariko yatangaje, agahakana ati nta na kimwe twiketse nubwo imbibe zugawe. Ku mbibe hagati y'ivyo bihugu bibiri abanyagihugu barabibonye. Ababa muri ivyo bice bemeza ko babonye haza ku bwinshi abasirikare n'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD ku rubibe mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi. Ishamba rya Murehe ribandanya mu Rwanda riracunzwe cane, si uwo ari we wese ajanwa ku rubibe. Indongozi zahisemwo abahoze ku rugamba, ni ukuvuga abazi gukoresha ibigwanisho. Turabonana mw'ijoro iwacu imunazi Vyanzo, baracungera uruja n'uruza rw'abanyagihugu bashobora kujabuka urubibe berekeza mu Rwanda canke igihugu c'umwansi nk'uko babivuga. Niko bimenyeshwa na zimwe mu mbonerakure ziri mu bacungereye imbibe. Dutegerezwa gucungera ku murango no mw'ijoro abanyarwanda bashobora kujabuka urubibe. Umunyarwanda wese yoza mu Burundi tumufata nk'umwansi. Batumenyesheje ko twocakira abitwaje ibirwanisho. Ivyo ni ibivugwa n'isoko mu barungitswe. Ku ruhande rw'igisirikare, umushikiranganji wo kwivuna abansi aragabisha u Rwanda ko hamwe rwotera Uburundi bokwivuna bikomeye. Nta ntambara ihari hagati y'ibihugu vyacu, kandi murazi ko u Rwanda rutohirahira ngo rutere Uburundi. Ntabwo rwoshobora. Ariko mu gihe twoterwa tuzokwivuna uko bikwiye, kandi turiteguye kandi no gutuza n'iyindi mirwi y'abansi ishobora kuduhwikira igahungabanya umutekano w'Abarundi. Nimutekane, niyo nyishu yatanzwe n'umushikiranganji Mutabazi avuka mu ntara ya Kirundo, intara yarongoye imbere yo kuduzwa mu kibanza c'umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Intambara yo guterana amajambo. Uburundi busa n'ubwishuye umukuru w'igihugu c'u Rwanda yishuriye mw'ikoraniro rigira 19 ryitwa umushikirano mu kugabisha ibihugu bibanyi bibiri, ni ukuvuga ico mu bumanuko n'ico mu burengero, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Uburundi. Bifata umukuru w'igihugu c'u Rwanda nk'umubanyi mubi wo kwikurako. Hageze gukingira iki gihugu cagowe cane umwanya muremure, ntihagire uwuza kugitabara. Nta ruhusha nkeneye rw'umuntu n'umwe kugira ngo nkore igitegerezwa kugira ngo twikingire, niko umukuru w'igihugu c'u Rwanda yatangaje. Nta kintu na kimwe kizorenga imbibe z'igihugu cacu gitoya. Nihagira uwugerageza kubikora, n'ibipurizo vyuzuye umuyaga. Biragaragara, upfa gutoboza urushinge bica bibomporoka. Niyo ngereranyo yatanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Abasesanguzi bo mu karere bahanura ahubwo ivyo bihugu bitatu, ni ukuvuga Uburundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuja ku meza y'ibiganiro kugira ngo hatorwe umuti urama kandi wogirira akamaro abanyagihugu bo muri ivyo bihugu bitatu vyo muri EAC n'ibiyaga binini vya Afurika. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu.
ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza